Gitega Entertainment TV tubaramutse twongere tubahe n'ikaze twari tubakumbuye na mwari mudukumbuye nkuko mubibona no munsi twabashikanye muri Abage Basketball Association de Basketball de Gitega aho hari haramutse hari umunsi mukuru udasanzwe ni birori bidasanzwe ku ncuro ya kane hariko haratunganywa inkino zitiriwe intwari abitanze abagize ico bakora ginakomeye cyane gose kugira umugwi wa Young Eagles ushobore kubaho ndetse no kugira urwaruka rushobore kuronka ikibanza mu nkino z'umupira w'amaboko hano Igitega Basketball bikaba bizwi yuko mu myaka y'ibihumbi bibiri ndetse n'imbere yaho atamwana kiri muto wabona ariko arakina basket yari y'abantu novuga abafise ubuzi bakuze basanzwe bisununuye cyane ariko aba baritanze bariko baribukwa uno munsi baritanze kugira basketball igwaruka nago rushobore kuyironkamwo ikibanza twabashikanye rero kuri iki kibuga aho hariko haraba finale iriko ihuza umugwi wa Ledino ndetse na Nimbeya Ledino A Imbeya A byumvikana rero ko ari urukino rumeze neza cyane demi finale zarabaye ku munsi wejo ku munsi wa gatandatu mu gihe ku munsi w'Imana turiko turabona finale ibereye ijisho n'urubanza ruba rudasanzwe abatandukanye baje hamwe bakagira ico bashikirije ndetse nka komite isanzwe itunganya izi nkino nayo irafise ivyo yamaze kuba ishikiriza nkuko Freddy yariko arabivuga hanyuma turabona urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball hano mu ntara yacu ya Gitega komisere amaze kuba nawe ariko arashikiriza ibitari bike no kuvuga nawe turaja kumwumviriza twongere twumvirize ivyo twashikirijwe n'icegera c'urongoye Federation de Basketball du Burundi FEBABU nawe ivyo yashikirije n'imigambi myinshi boneka ko yari yo kugira basketball ikomeze itere imbere hano mu ntara yacu ya Gitega ni byinshi twavyavuze havuzwe amajambo menshi cyane gose anaco gituma tubahamagarira gukurikira amasanamu amajwi ivyo twabakuriye ngahanye ku kibuga c'umupira w'amaboko basketball hano mu ntara yacu ya Gitega twongere tubaha ikaze twese hamwe tukavugana ati ni harambe basketball ndetse iterambere rya basketball hano mu ntara yacu ya Gitega twese turifisemo uruhara turabahaye ikaze abavukanyi abagenzi Bernard Michel na mama wabo nyakubahwa tegera turongoye Federation ya Basketball mu Burundi FEBABU era na mtu uko nshaka mu hugo ndo bahagose kurumba keza ku rwego rw'igihugu mugabo nabaramenya ko Abage ariyo yamuramye nyakubahwa Zone mwaserukiye administration gaha ikomine no mu ntara yacu banyakubahwa walidi tata kumugaruka ko bose umuntu adasanzwe nyakubahwa walidi wate gutera iteka bino birori ukava mu mahanga ugashika hano nabo mwagendanye banyakubahwa murongoye Abage hano mu ntara ya Gitega nyakubahwa uturongoye Abage isi yose wamuza kudutera intege banyakubahwa murongoye imigwi itandukanye bereye kuri Young Nimbeya ariko barahura muri no finale bashinga ntaye bapaso ndwaruka kugira amahoro yewe kugira amahoro usanga amahoro urukundo n'iterambere ry'inkino na cyane basket mu ntara yacu no mu gihugu cyose uno munsi mwiza aho twibuka abacu Michel na Bernard na mama wawe bahitanywe n'inkozi y'ikibi
ibahora ibintu atawuvuga ibyo ari byo, yari inkozi y'ikibi nyene. Abakiri bato ntabyo bazi, bw'abakera barabizi. Rero ico gihe nakora ngaha, uwo muntu abantu baza kumuraba nk'isenema, kuko ntibumva umuntu ashobora kubahuka ikibi nk'icyo akagikorera n'abatazi n'ibyo ari byo nk'abo bantu. Rero ndashimiye komite d'organisation yamye twibutsa ibyo bintu byabaye, cyane cyane tukibuka izo ntore zakwitangiye. Abakera baribuka wa Michel na Bernard basket bakina, by'ukuri ntibari kuramba, bari abana bafite amatara, iyo babahugira bari gushika no muri NBA. Hari umwana yari karakina wo muri Edino, nuko inimero yiwe ariko ari maze kwinjiza menshi, niwe yaciye abanyibutsa kuko ndi naho ndakora umupira abana bagenda bakina. Unyibutsa izina ryiwe bamuha nimero 7 wo muri Edino, abo bana bakina. Urumva ko uwo muntu yaguheguwe, yatugiriye nabi, ahonya abana bafite kazoza gakomeye. Na mama wawe y'umuntu afise amatara gose, ari directrice wa Medi. Ndashaka rero abaorganije babivuze gose, ngaruke kubijanye na bar. Turashimiye mwe mwateguye ibintu, kuko naho nibyo twibuka icyaha cyakozwe giteye ubwoba, ariko bikomeza basket hano mu ntara yawe. Twebwe aba turifuza yuko turwa nk'izi zobandanya zikaba nyinshi, kugira ngo iyi misore yacu, inkumi zacu bitegure uko vuba federasiyo ya basketball igiye gutunganya championnat national. Abantu bahora bashika Bujumbura baranze basket ahigeze Bujumbura mu rwego rushimishije. Kagira aho ndabamenyesha ko ekipe New Star yagiye guserukira Burundi mu mikino iheruka muri karere, yitwaye neza ikaba iya mbere. Urumva ko basket y'Uburundi igeze ku gikombe. Twashaka rero natwe urumva iyo New Star niyo muri ASEBAG Bujumbura, natwe muri ABAG twipange, kandi nabonye birashoboka. Twipange, nkaba nshimiye rwose abaperezida b'amakipe atandukanye, Ibeya, Yange, Ino, ndabona ko hari kwaraja mu ingufu. Nabonye mabizani mashasha zisikura yuko ino shampiyona turiko turitegura ni muje ku kivi. Murumva ko ASEBAG ahigeze, kera twagira ngo tugira tuyegereze, none yasubiye gutera intambwe yaguze. Mugabo natwe ibi turiko turagira bituma natwe twitegura. Muri ntumbero kwa perezida wa federasiyo ajyaga kubitubwira, ni uko mu minsi iza iyi shampiyona ko yahorige batari kuzogera, tuzokuranamo ngo hagasigara amakipe 10 azocagira mu icyo bise ligue. Muri ayo 10 rero urugo ruri dufite amahirwe menshi, dufisemo ekipe 4 urumva kunigana na Makamba na Ngozi na Tanguzo na Ndende utiteguye byogorana. Rero ndashimye ingene mudufashije kuyitegura, tegura imigwi yacu, mwategura urubanza. Mbere n'abandi ubona ko bikunda badufashe kugira amanterema akwiye. Sinagomba kurondogora, ariko nk'uko bamwe babivuga, jewe ibyo perezida wa ABAG ngubu nzohora ndabakurikirana, nari hafi bose kandi nahora nduga baho aho ku Kigabiro. Ngubu nzobakurikirana ndi Muyinga, narunguruje ngeze Muyinga, ariko murumva sikuri tuzogumana. Aba nabashimiye ko mwankeje kumanga mperuka kuronka, kandi nta kundi mwari kugera kuko ndaje ko mukunda. N'ejo uzotera intambwe tuzomubwira nk'uko mwankeje. Ahasigaye umupira tubandanye uko bariko rakinwa, rabe ija gutwara kino gikombe gishajije gusa. Ariko muri sakanya uno munsi
iruhande y'urwo rubanza bateguye abage nayo yaciye ibonerwaho akanya ko gusezera nyakubahwa visi perezida wa federasiyo yahora ari icegera cy'iwanje none urumva ko imana yamuteye iteka iduciye ko aba icegera cya perezida wa federasiyo ava kuba icegera cya asosiyasiyo ajya kuba icegera cya federasiyo mumfashe tumukomera amashyi. hari ibyegera byinshi bw'amasosiyasiyo angana n'uko intara zingana mu gihugu mugabo baje kumutora muri abage twikomera amashyi kureba. Fashe kano kanya kugira ngo bwa mbere nkenguruke hariho byinshi byo gukenguruka hariho na byinshi byo gushima rwose by'imvamutima. Turashimiye ubwa mbere abakinnyi baje gutwereka umupira mwiza. Turashimiye ku ruhande hajya abakinnyi b'imbere babonye ko abakinnyi bakomeye kandi bitanga mu mukino. Turashimiye mbere n'abakinnyi ba timu baracyari bato bazokora kandi bagutsinda byinshi. Turashimiye komite d'organisation Freddy ndamushimiye cyane rwose barindi n'atakunarugana bagira abamenyesha yuko nahora ni visi perezida wa banki no munsi ni visi perezida wa federasiyo aba ku rwego rw'intara no munsi ni ku rwego rw'igihugu. Iyi abage rero ni papa wanje mama wanje yandamuye mbere yuko ngira icyo nkora cyose agomba kubaza muri abage nagira abamenyesha ko naje kumusaba ababyeyi sinaje muri umupira gusa naje kumuhina abana basaba aho bwa mbere gukomera amashyi gutwara asosiyasiyo y'abana muri federasiyo rero turiko turarangura ibintu byinshi cyane rwose duhereye kwihiganwa yimirije ubu mwavuga shampiyona ubu tuzogira icyo bita road to league tuzogira amahiganwa aja muri kugira ngo tubone amakipe 10 aja muri ligue. Amakipe 10 rero azotorwa gute? Tuzotora amakipe ane ya ruguru n'amakipe atandatu y'Ibujumbura. Tuti azoboneka gute? Amashampiyona azogenda gute? Azobaho ubwa mbere imirwi ibiri. Rero groupe ya mbere irimo intara ya Gitega igashifata n'uburere na sud na est. Agacaba ni ya kabiri irimo twitiriye Ngozi izoba irimo amaprovinsi y'amasosiyasiyo ari muri esitari. Muri icyo gihe Gitega mufite amahirwe cyane rwose mufite amahirwe ko muperezida ikipe zibiri mu gihe izindi ntara andi masosiyasiyo azoperezida ikipe imwe imwe gusa amashyiga y'ubuzima uko mutanga amakipe menshi niko mugira amahirwe. Azoba hariho rero n'akandi karere ka Bujumbura karimo asebabu ndetse gukora amakipe atandatu izi regiyo zibiri Ngozi na Gitega amakipe abiri. Nagira rero ndabatumirire kugira imyiteguro ikomeye kuko ikirangamisi kiracyamaze gusohoka gutangura ayo mahiganwa tariki zine z'ukwaka. Bwa kabiri turafite ibikorwa bikomeye turi gutora uyu munsi. Turafite ekipe yitwa New Star iri mu cyo twita Road to Bar. Road to Bar ni inzira idushikana kuri bar. New Star yarateye imbere yabaye ya mbere muri Bure yari muri Tanzania aho yahuye n'umuntu witwa Cobra ukomeye cyane rwose mu Uganda wo muri Sud Sudan bwa kabiri cyitwa n'umugwi wo muri Kenya witwa Breeze. Imigwi iratwara icyo kibanza cya mbere ariko New Star yarakoze birashima itwara icyo kibanza cya mbere nuko ijya mu byo bise leseze elite kuvuga imigwi 16 yo muri Afurika izokina iyo tubare
ku itariki 12 z'ukwa cumi na kabiri muri Afrique du Sud aho bita Soweto. New Star rero nifuza ko mwerekana kugira ngo rero umukinnyi yoroherwe amererwe neza akine afise ingoga n'ishaka muri federasiyo yatowe itariki 8 gatorwa 100%. Twarateguye amategeko agenga abakinnyi bacu bose n'abanyabakinnyi bakwa hasi n'ababazi kugira ngo abaperezida b'ekipe ntibamenye yuko mu minsi iza ekipe yose igomba gufite umuganga n'abafite lisansi nawe na federasiyo. Rero ekipe nabonye meya y'abakinnyi bahuye cyane bakaba barondera umuganga babanje ko n'umukinnyi akwa ariko aratwereka ibirori ukamenya nta kibazo. Twarateguye rero icyo twise statut du joueur, amategeko akingira umukinnyi n'umugwi akinira. Turiko turategura umugwi witwa Gladiators. Gladiators uzoja gukina zone 5 ku itariki 18 z'ukwezi. Zose ni affiche barabona yuko imigwi yacu isohotse igaruka imeze neza. Gladiators rero nayo abanyeshuri bo ku itariki 18 z'ukwezi zone 5. Ndakubwira icyo ndavuga ko mu nyuma harabonye ko perezida wa federasiyo hari umugendo bamushikanye ku cyicaro gikuru cya federasiyo na federasiyo basketball FIBA mu Suisse. Kabaye akaryo keza cyane ko kwerekana ingene federasiyo de basketball y'Uburundi yifashe. Kabaye akandi karyo keza ko kuronka officiellement certificat d'adhésion. Adhésion yari yasabwe kuva mu 1999 iboneka hashize imyaka 30. Abantu benshi bibaza bati mbega none niyo turi mwanditsi cyane n'ibintu niba bitanga bigana byinshi kugira ngo federasiyo ironke adhésion itego kugira tesa digashika mu Suisse nuko arashimya umwe perezida wa federasiyo igejeje none nuko biramashi perezida wa ubanyuma Najya amenyesha yuko federasiyo ifata mu mugongo cyane amasosiyasiyo. Uherutse harabaye turuma bitire ku Bidezeho amasosiyasiyo yose y'abakagera havuye mu Kirundo kandi bishije abayekipe gifise twarabahaye imipira ishaka mu bajana 36. Iyo mipira yenewe ama club de division A yarose 3 cette division B yarose 2. Iyo mipira twayironkejwe Fondation Pax. Partenaire bwiza wo gushimira cyane rwose ijyana abasore mu mahanga. Nuko rero nagira ngo Era kamo twaje gushimira cyane abakoze umufuko abakoze ku mutima bagafata mu mugongo ibi bintu bivuye mu gusa. Rero nasaba yuko bari kwihaho urwego rwa federasiyo tubonye abantu bakora ibyiza nk'ibi twebwe tutabashimira. Barindi murabona yavuye muri arashika hano azanye igikombe yica arazana igikombe arashika hano hanyuma umupira uratewe abantu barakoma amashyi hari abantu barosa akanya ko kubona abakinnyi b'imeya abakinnyi batemwe rero uyu namuteguriye igitabo perezida wa asosiyasiyo
twebwe rero urashobora kwicara twebwe rero muri federasiyo turakunda abantu bakora ibikorwa nk'ibi ni nayo hangiro dufise mwabonye muri tournoi fundraising twagize twareganije amafaranga atari make kandi abadushikiye bose twarabashimye nagira rero mpamagarire abandi baba bagwizatunga bikorera utwabo amashyirahamwe ya leta y'aba leta iciye muri minisiteri y'inkino badushigikire cyane kugira ngo imirwi yacu igume ikomeye cyane sinogera kandi ntashimiye umushinga nahe yisayi umushinga nahe abamuzi baramuzi batamuzi bazuze bakubabwire niwe atwaye abantu ibintu bigasa neza amaze kubona yuko ingiro nyinshi ziba zitabira abantu benshi kugira hari imipira itanakinwa ariko kuva mu minsi iheze twaba umuvuduko udasanzwe wo mu basketball nyakubahwa komiseri wa basi bamushimiye cyane no munsi ku rwego rw'ijoro muri ayo mahanga namijiro nshimira bitavye nshimira ekipe y'Imbeya ihije kutwereka nshimira abantu bitavye nshimira inzego muri bankutuburire bagiye kubabarire baragenda ndabashimira cyane kuko igitega inzego fashe cyane muri organisation hanyuma banze kandi kugira amahoro. Nshuti namwe bakunzi ba Gitega Entertainment TV tubashimire cyane gose ko mwashoboye kudukurikira mwumvise byinshi muri ABAG Association de Basketball de Gitega ndetse mwumvise yuko hari aho bipfuza gushika hari biriko birakogwa ni byinshi rero ni byinshi twahacu no kubashimira tubasaba kubandanya mugira s'abonner subscribe ndetse mu partager mubandanye muri ko murereka abakunzi bacu ibyo muri ko muraronka hirya no hino tubabwira yuko mutwitege mu minsi iri imbere hari ibidasanzwe turiko turatunganya naho mubona hari gihe duteba gatoyi hari ibidasanzwe turiko turatunganiriza byumvikana yuko mu minsi iri imbere Gitega Entertainment TV mugiye kutubona mu muziki mugiye kutubona muri entertainment mu buryo butandukanye mugiye kutubona muri byinshi comedy ntituzoyibagira entrepreneuria pour les jeunes abajene mwifuza gutera imbere ntimwibaze ko tuzovyibagira n'ibindi byinshi turiko turayitunganya ku bwanyu Gitega Entertainment TV tukaba tubabwiye ati bye bye.